twari turiko turagusaba psychologue Justin utwereke ibitabo bimwe bimwe usangamwo utiramwo ubwo bwenge upartaja mu kugira ngo udufashe kurera abana. Ego nkuko nabivuze hariyo byinshi ntafise ngaha kubera mba nabitijije canke mba mfise ahandi mugabo nk'iki kirimwo novuga nti iki ubumenyi bwinshi kubwanje buhora bumfasha citwa psychologie du développement. Vuze développement ni guhera umwana akiri mu nda gushika akure mbere bica bifasha no gutahura umuntu akuze. Hariho iki naco citwa la cause des enfants. Ndafise n'ikindi bita la cause des adolescents. Ni gitabo novuga nti kiri gihambaye kuko biragufasha gutahura abana ntitubatahure nk'uko twe twitahura ahubwo tubatahure nk'uko bameze. Hari ikindi kintu ni kimwe nari navuze cerekeye abavyeyi bavuga ngo on n'est pas parent on le devient. En fait umuntu ariko arabivuga ushobona yuko abantu benshi twinjira mwibanga ry'ubuvyeyi tutazi ivyo turimo kubera tutateguwe kubera hari ivyo tuba twarakuranye nk'ama blessure n'ibiki. Hanyuma iki naco citwa connaissance de l'inconscient, jeu et réalité. Iki rero kubwanje ni ikintu gihambaye cyane kuko abana benshi bagizwe n'ubukina, abana benshi bagizwe nukubaho bisanzuye. Rero ico gituma iki ndagikunda ni kubera no munsi sinzi kuri kurabona ko abana batagikina. Kare canke kera abana twaraja mwibarabara tugakina ugasanga twaraba televiziyo gusa hageze dessin anime. Mugabo ubuye umwana usanga mu cumba ari kuri telefone ariko arafyondagura. Hariho niki ca psychologie du développement naco ni kirahambaye cyane kuko citwa modèle et théorie. Aha niho novuga nti hava ivyiyumviro vyinshi vy'abahinga kuvyerekeye indero y'abana. Ico bita ma modèle théorique yerekeye kurera abana. Aha rero naho hari ikindi cigwa gikomeye. Burya ntiturera gusa ngo kubera ngo twavyiyumvisemo canke ahubwo turera kubera turiko turifashisha ubuhinga n'ubwenge bw'abandi. Akanako nagatabo gatoya kitwa ngo Fini colère et caprice. Kariko n'umudamu Esha ariko arakarira urumva urabona ko ijisho giwe kererega batureresha igitsure nico cyuwo mudamu. Hanyuma aha ikintu cerekeye ama colère n'ama caprice cyane cyane mu bana ni ibintu bikunda gushika cyane cyane umwana ubu mwatse telefone acakoma induru akarira akitembagaza hasi nka tuno n'utuntu tuba turimo duto dushobora gufasha umuntu. Hanyuma naho ni ibintu biri pratique navyone vyerekeye savoir faire savoir dire ibintu vyerekeye psychologie de développement. Harimwo novuga nti kenshi habarimwo ivyiyumviro vy'abahinga vyerekeye ibintu vya psychologie. Byinshi muri ivyo harimo utwo nza ndasoma nyene dusanzwe mugabo hariho rero n'ibindi bitabo novuga nti vy'abana bakoresha. N'abana muri abana bonyene kubera umwana asoma n'umwana atahura byinshi kuko ibi bitabo bifise novuga nti birafasha kuko mpora ntanga akarorero je nabitahuye igihe hari umwana naberepa
hanyuma rero ndimvira ikintu nomugurira ndamugurira igitabo yego ico gitabo yaragikunze cyane ko carimo ibikoko hanyuma rero nk'ubu uye hari haheze ndibuka ko haheze imisi mike ngiye kumuraba tudaherukanye hanyuma n'umwana afise nk'imyaka 2 iri mu gushika ikintu ca mbere yambariye ngo ngiye kuzana ca gitabo hanyuma agacanzanira acanyereka ibikoko imbwa arayizi inka arayizi cheval arayizi umva ikintu ca mbere biramwagura ubwenge ikintu ca mbere yanyakirije nuko yaciye ambwira ngo ngiye kuzana ca gitabo rero ibitabo birafasha hari ibitabo byinshi hanyuma hari ikindi kintu iyo cyane cyane ibitabo by'abana biba bifise akantu vyisangije biba bifise novuga nti biba bigumye kugira ngo hari ikintu bita motricité yo mu maboko umva abana bariko baragira telefone gutyo bakoresha urutoki rumwe ariko iyo bariko barazingurura igitabo bagira gutyo barakoresha intoki zose rero nico bituma uzosanga bihora bishika nk'abana bakaja kw'ishure ugaca usanga karakumye nyene n'imyoko ikiye naho ashobora kugicira kw'inkonda ntaco giwe nariko ndavuga nti iyo abana batadevelopye ico bita motricité yo mu maboko ni hahandi umwana ashobora kuja kw'ishuri bikanka ko yandika kubera iki kubera wewe yamenyereye kugira gutyo screening yamenyereye kugira gutyo mugabo iyo akoze ku gitabo akagitabura akakigira gutya bikanka urabona yuko aba ariko arakoresha iminwe yiwe hanyuma urumva nk'ubu yarashobora kugira gutya ubona yuko atari co kimwe nuko ariko aragira gutya hanyuma arashobora kubona ibintu ashobora kubona nk'akarorero nk'iki yiye gashobora kubona ko ari igikoko biramwugura mu mutwe rero ni ubutabo bw'abana bwo barakunda no kubusiga amacouleur menshi aya macouleur hari icyo afasha muri psychologie de l'enfance ego ico bifasha nuko muri uku kuntu umwana aba akeneye kugurura ubwenge hariho n'ibindi usanga bifise navuga nti usanga bagira partie yerekeye ibintu vyanditse ariko hagaca hagira n'ikindi gihe bagira ibintu vyerekeye gucapa bagasubiramwo bimwe babona coloriage ugasanga nk'iki iye nk'akarorero bakigize nga bagaca bagira ata makuru ariko bagaca bagishirira nk'inyuma nk'akarorero bagaca baraba ko umwana ashobora kubisubiramo ibi rero birafasha cyane kuko umwana aca yiga gutandukanya umutwe nk'akarorero ko hasa gutya amaboko hasa gutya nico ciza ca coloriage mugabo ivyo vyose dusanga turiko turabikora mugabo ni vyiza ko tuza turatahura ivyo ari vyo ni vyiza ko tuza turafashanya nico gituma muri ivyo tuba turiko turakora haba harimwo novuga nti ushaka kwigishanya kuko ndazi ko abantu bazora bakino kiganiro kumbure bazomenya akamaro ko gusoma kuko umwana ni naho nagize aka experience gatoya kuri uwo mwana nyene ndafata amajana muguriye n'ico gitabo hanyuma canshira telefone hejuru urazi yuko atatoye telefone kandi uwo mwana arakunda telefone mugabo kubera ivyo bitabo kubera aya ma couleur yari kararaba igitabo ntigeze kiraba bambe ntigeze telefone ntigeze iraba yagize curiosity cyane yo kuraba hanyuma bikamuryohera ukabona yuko hari ibintu ariko ariga ugasanga nk'ubu uramwigishije igikoko izina ry'igikoko hanyuma ugaca usanga inyuma y'umwanya munini wamusubiyemo rimwe kabiri ugaca usanga
vyamugoye mu mwanya wa mbere bagasanga inyuma y'amezi nk'angahe naho mubaza iki kintu citwa gute usanga arakwingene citwa biraryoshe cyane. Reka rero tuvuge ayandi matuzi mukoresha mu adolescent kuko ibyo cyane cyane twumvise ibitabo by'abana n'ibindi. Abadolescent nabo iyo uri kuraba consulta iyo bakora consulta abavyeyi babo babazanye bo bakorera iki? Justin, ikibazo nagomba narinda kubajije cyane icyukuntu mufasha rero abadolescent bo mukoresha quelle approche et quelle instruments mukoresha kugira ngo kuko l'âge ya adolescence iragoye umwana agoye kuvugisha wewe mumwegera gute? Icambere nuko novuga yuko burya abadolescent ntibagoye kuvugisha ahubwo nitwe tutabatahura kuko adolescence novuga nti nigihe nabone hajya bari ko ba mu bintu byinshi hari bavuga bati abari karahinduka ku mubiri abari karahinduka mu mutwe abari karahinduka kukurumva benshi bari ko barava muri primaire baja muri secondaire bari ko barahindura abagenzi bari ko barahindura ingene babona ibintu. Rero ibyo byose umaze kubitahura icambere nuko uwo muntu uheza ukamufasha kugira ngo yitahure. Je narigeze kuja kwigisha ahantu bari batumiye ba adolescent hanyuma barambwira bati twe dushaka kubigisha kuri kino kintu ndabitegura mugabo barambara ati ukazorenza iminota 20 bose bazoshaka haguruka bagenda hanyuma sinzi ngene byangendeye ndamara iminota 30 iminota 40 iminota 50 isaha kandi nta numwe yahagurutse kubera iki kubera nariko ndakora kuvyo bifuza nariko ndabafasha kugira ngo bashobe kwitahura bashobe gutahura ivyo barimo. Rero iyo bajya ubafashije kugira ngo bashobe kwitahura bashobe gutahura n'ivyo barimo birorosha kwa kugurukira. Wanashaka ingorane nyinshi abavyeyi bafise ituma bakubarera ngo urumva ngo shango nuko banakwishura ngo iyo baje bagafuma bagushwanira nuko umva ubwo bugenzi nta buhari uko kuba hamwe nta bihari. Kenshi usanga umuntu ashatse kwibaza yuko umuntu ashatse kwibaza ati n'ubwadolescent n'ubugumutsi ntashobotse ntagizene mugabo burya by'ukuri umuntu amaze kumutahura amaze gushikaho yumva ivyo ariko arabamwo n'ingene yamufasha biba vyoroshe. Rero baba bakeneye nk'abandi bantu bakuze baba bakeneye kumvirizwa hanyuma no gutahurwa bisigura yuko ari ukubaha agaciro. Ico kintu kirahambaye cyane ko umuntu abaha agaciro kugira ngo wumve yuko ibyo barimo subugumutsi sukwanka sinzi ahubwo bakumva yuko bakeneye gushikaho bavuga bati ego n'umuntu arafite iciyumviro kuko ega kenshi birashika gatusanga n'iciyumviro shikirije ntibari ko baragitahura. Rero niho kenshi bikunda kwankira ngayo bishitse uwo muntu agatahurwa akumviriza uko bikwiye kenshi biragenda neza. Twagira rero tubaze kuko twavuze cyane vya psychologie ibisata babikonsidera nk'ivy'abantu bize amashure ahanitse mugabo turazi ko mu Burundi tukiri mu gihugu kirimo novuga abantu bato bari ku rwego rw'uko bari analphabete baba mu makominote novuga ya Kenya hagati mu gihugu ruguru badafise iyo access kuri mwebwe badafise access kwa psychologue none bigenda gute murafise ntunzeye aho mushobora kuza muragenda rimwe mu mitumba
kuko tubibona mu ma organisation internationale aho bagira des cliniques mobiles abapsikologe bagasanga abantu mu ma communauté locale kubafashirizayo mwe bigenda gute abo bantu uwo muntu yikumira avuga ko atagira amafaranga yo kuza gukonsulta wewe umushikira gute ni ikibazo ciza kandi nibaza ko abantu benshi bibaza yuko mbere bica bijana n'ingene abarundi benshi avuga ati umwana wanje mbonye ashushe ndashaka kumujana ku mupediatre nkari amahera yose akenewe mbonye umenga yagize kano ka mugabo nti burya nabize si benshi batahura yuko ashaka kumujana ku mupsikologe biragoye hanyuma rero kuri ico kibazo kenshi tuba twifuza kuvuga yuko twoduga tukaja muri ayo makominote nk'uko wabivuze mugabo haguma haza ikintu nuvuga nti intambamyi twifuza yuko umunsi umwe bizokunda yuko dushobora kuja kuganiriza abo bantu kubafasha aho bari kenshi urabona ko nk'ubuye gutegura nk'izi nyigisho hanyuma kuja kubigisha cyangwa kuja kubumviriza bisaba uburyo bwo kwiyunguruza bisaba gushikayo bisaba kuronka ingene uba rero kenshi ibikunda kutugora cyane cyane twe tuba tukiri mu ntango nuko tuba tutararonka ubwo buryo cyangwa turonka umuntu adushigikira kugira ngo ico gikorwa gishobore gukorwa kuko nubu naho tuba turi ngaha ayi ntibiba vyoroshe si benshi babitahura ko ibi tuba turiko turakora hari abantu bashobora kubishigikira kuko si misi yose nico gituma navuze nti umuntu akibitangura bikora nk'umuhamagaro urashobora kumara igihe kinini ivyo uriko urakora nk'ubuye nk'ivyo navuze nti twigisha abavyeyi kuri WhatsApp ntituvuga ngo kugira winjire ngo utegeza gutanga ngo amahera ahubwo twebwe turagerageza gukoresha umwanya wacu uburyo bwacu kugira ngo dushobore gushika kuri izo ntumbero rero gushika kuri uno mwanya ico dukora turacigishiriza ku buryo duhambije hariho bimwe navuga vy'ama WhatsApp naho idafise bose mugabo ubu turacavuga tuti reka dushikira abo hanyuma nabo kumbira bazoshikira abo bandi kuko mu bari muri aya magroup bari muri iyo badukurikira kuri izo mbuga zose hari abunzi bakora mu mashirahamwe akorera ruguru akorera rero nibaza ko twe duhereye ngaho aho dushikana mu kurinda ko tuzoshika aho handi kure turize yuko abo bandi bazoshikana iryo cu ryacu aho twe tudashobora gushika naje nico mpagurukije kubera nakumenye kuri Twitter handle yawe ni psychologue urumva yuko byantumye mpaguruka navuga nti umuntu sinari ndamuzi reka ngende ndamukoresha ikiganiro gishobora gufasha benshi mwumvise rero akazi k'umupsikologe icyo bifasha cyane muri societe tukaba tugomba kumusaba abwire message abariko baraturaba kugira ngo abankuraje kubiyegereza ushobora ngo ariko arigirira publicité mugabo ni igituma umupsikologe akeneye mu buzima bw'umuntu bwa misi yose ego icambere nuko je kubwanje navuze nti nkora ivyo nkunda hanyuma nkagerageza kuvyitaho ubwa mbere ku muntu ariko aratwumviriza canke yumva ataratahura neza nuko nkuko twabivuze hari ibisata vyinshi byerekeye ubuzima bw'umuntu bikeneye mu psychologue twavuze guhera umwana ari mu muryango ari ku ishure ahari umuntu ari ku kazi twavuze ko bikenewe icya kabiri naco nuko twebwe dufise ingene dukora novuga nti igisata
cacu gifise nuvuga nti amategeko naho nariko ndavuga nti ivyo vyo gusoma mu bwenge umuntu aragira procedure ni nka kujya ko muri mu bindi bisata nk'ubugiye muri sentare umucamanza ntarengana mwibaraba ashahagara ngo afate urupapuro ngo agira yandike ngo urubanza ngo yabonye ngo abantu bariko baragwana abantu baraja kumwitura rero natwe kugira ngo dushobore kwakira umuntu tumufashe birasaba yuko hagira umuntu naho bari umuvyeyi birasaba ko hagira umuntu avuga ati je ndakeneye mumfashirize uyu kubera iki niki hari abantu benshi uzawumva akwandikiye ku telefone ngo none ngo ku mwana wanje yego nkura ashobora kumufasha mugabo ka même biba ari vyiza yuko uwo muntu aza kugira ngo yumviritse murafite amafrais de consultation ego kenshi novuga ko ari amwe ku bantu bose basanzwe babikora bivanye n'ingene ayo dufatirako kenshi aba ari 20 000 francs par séance imara 45 à 60 minutes mugabo bivanye n'ingene umuntu ameze canke n'ingene amerewe hari aho usanga bishitse umuntu agasanga ararengeje uwo mwanya naho ni umuntu araraba ingene bigenda mugabo niyo umuntu aje akavuga ati je mfise aya nshoboye ibi ni nka kurya ushaka kuvuga kuko vyose n'umutima vyose urashaka gusanga umuntu avuze ati none ko uwo muntu yambariye yuko atavyashoboye mbwa akaba nkeneye ntushaka kumusubiza inyuma ushaka kumubana uti nta kundi uzoyazana igihe uzobishoboreye umva urashobora kuakompanya umuntu ukamwakompanya peut-être ni n'umwaka urenga umwumviriza umuha novuga guidance y'ukuntu yova muri iki kibazo ashikire ko mwe mushaka épanouissement y'abantu ni ishene turakunda kuvuga ko umuntu ategeza kubaho ari épanoui yumva afise la joie de vivre yumva nyine ibintu byose ego si byose byaba bimeze neza umwanya wose ariko kenshi ntagire ego turagushimiye ku mwanya mwaduhaye turibaza yuko n'abadukurikiranye bakwigiye ko byinshi ego kugira ngo bamenye ikigo cya psychologie tukaba tuzosubira ubutaha tubereka ubundi mu professionnel akora mu kindi gisata mubandanye muraba ibiganiro ducisha kuri no TV ODL TV mubisangiza abandi hama mu yandi magroupe nkuko yabivuze ikiganiro cyaca mu magroupe abavyeyi benshi bazoshumviriza bamenye igikenewe gukora kugira ngo bafashe kurera neza abana babo yego wotubwira rero turere iyi turere yatanguye ryari yego yo bari maze igihe kingana iki ikora yego nkuko nabivuze icimviro caje kera cane hari mu 2016 mugabo yatanguye neza na neza ibikorwa vyayo mu 2020 urumvikira kwiza imyaka 4 ariko novuga nti ivyo tugeze kubu hari ivyo twaje turakora buke buke novuga nti intango ya migoro kandi bavuga ngo muhindi mushasha utera amabavu mugabo wiha tugeze turashima kandi turabona yuko n'imigambi n'ivyifuzo vyacu hari biriko birashika novuga nti kwihangira ego ntituhaduheza tutabajije umuprofessionnel aho yibona mu mwaka mu myaka 2 psychologue Justin wibona hehe nibiki ushaka gushikako ego novuga nti icambere nuko nobona ko umunsi umwe sinzi ngene bizogenda mugabo ndashaka yuko umuvyeyi wese ahari hose ashobora kuronka ubumenyi ashobora kuronka
ico no kwita amakuru yerekeye ko ushobora kurera neza umwana wiwe. Ivyo twarabitanguye nkuko navuze yuko platform cane kuri WhatsApp iriko iraguka, kumurengera ngo n'abavyifuza bazokwinjira via lien mushobora kuzobaha. Ego muri description tuzoyishiramo. Hanyuma ikindi naco nuko dushaka yuko muri iyo myaka ibiri tuzoba twashoboye kuronka platform ishobora guhuza aba-adolescents nabo, hanyuma kugira ngo nabone bashobore kuronka cadre d'échange, tudaciye muri izo nyigisho bahora badutumira ngo tuje kwigisha, ahubwo nabo bashobore kuronka aho bavugira, aho baserura ivyiyumviro. Ikindi naco nuko turakeneye gukomeza inyigisho cane cane mu bavyeyi. Izo nyigisho zifise intumbero, nk'ubu nk'akarorero turacari mu kugira ikiganiro kimwe mu kwezi, ico no kwita conference mu kwezi, ariko turashaka yuko umunsi umwe tuzoshikaho turonka ishuri, ico twita école des parents, kugira ngo umuntu dutegura inyigisho hama umuvyeyi avuga ati jewe aho ngeze ubu ndaronse navuga nti ubumenyi bukwiye. Mugabo bikaba ari ibintu umuntu avuga ati nararonse akanya. Ikindi naco nuvuga nuko muri kazoza dushaka yuko haboneka igisata cagutse, aho abantu baganira bahanahana ivyiyumviro, bahanahana ivyiyumviro, bamwe bakaza bagatanga amatemonyage, abandi bakaza bakabaza ibibazo, abavyeyi bari ngaha, abana bari ngaha bakababwira ati, abavyeyi bakavuga ibi, abana bakababwira ati wapi je ko siko ndabibona, ibintu nk'ivyo. Okay. Mugabo personnellement ntiwatubwiye wewe aho ushaka gushika, kubera ni hangiro, experience ufise mu kazi ingana gute? Ego, novuga yuko iyo 2016 niho natangiye kubikora, ndiko ndabikorera mu yandi ma centre. Mugabo jewe bwa mbere na mbere nuko ubwanje ndakeneye kubandanya niga amavu y'ibitabo, kugira ngo ubwo bumenyi mfise nshaka gupartaja bwongerekana. Aho ni kuri kimwe. Hanyuma ikindi naco nuko ubwiwanje iyi migambi myinshi hari aho ihuriye n'ivyo nifuza, kuko mvuga nti jewe simvuga nti ndakeneye kuzoba umupsikologe akomeye bawundi abantu bose barengana. Turabona hari amakabine psikologe na akapsikologe, turabona ko hariho abazwi cyane. Je mugabo nshaka yuko ahubwo ijwi canke message umunsi mizoshika ahantu igashikira ahantu hose, hahandi sinzi ko bizokunda. Ikindi naco nuko nka kurya tubona yuko hari ibintu bikorwa nk'ibikorwa abandi bantu bakora byo muri Tanzania, mu bindi bihugu byo nko mu Rwanda. Ndifuza yuko umunsi umwe haba novuga nti igisata ca kabine mu bindi bihugu cancana abo bumva ico ururimi rwacu, kuko ahanini dukoresha Kirundi, turakoresha n'igifaransa. Rero ndifuza yuko umunsi umwe tuzoshikaho dushikana kuri ijwi ryacu, haba muri ivyo bihugu bashobora kuba batahura izo ndimi dukoresha, ariko kandi hakabaho navuga nti n'ugukorana hagati ya jewe n'ibindi bisata vya psychologie, kuko hari abo dusanzwe dukorana, mugabo kandi no mu bindi bihugu tugashika. Ego, rero biraborohera
gukoresha ikirundi kuko hari amaterminology yo muri psychology n'indwara zo mu mutwe zitandukanye. Muraronka amajambo mu kirundi cyane cyane nko bavugisha abantu wavuze ko wakoze stage kwa Rojanti peut-être muvukoresha ikirundi gute ikirundi muri ico gisata cyane biraborohera kuronka amajambo mukoresha kuko wongira difference iri hagati ya depression uyimbwire mu kirundi na trauma uyimbwire mu kirundi umbwire n'ikintu bita trigger numva mugikoresha mu terminology trigger no kuvuga kakantu kakwibutsa ikintu gaca wicomporta hama n'ibindi n'ayandi majambo anxiety mu kirundi umbwire ndakubajije amajambo abaye menshi anxiety mu kirundi ni iki nka kujya wari twatanga turiko tuvuga ivya ngene psychology ashobora kubivuga mu kirundi anxiety nta jambo bon nugutahura yuko bwa mbere na mbere ibi bintu vyerekeye ubwenge canke vyerekeye ubuhinga kiretse ubu ariko baragerageza gucura amajambo ashobora gukoreshwa hanyuma agahurizwako n'abantu nta majambo menshi aya n'abantu bagerageje kuza barahuriza ko baza bariyumvira rero ico novuga nuko nka anxiety jewe ngerageje kukivuga mvuga yuko ari igihe umuntu yumva ko atamerewe neza asubwoba afise umwitwarariko iryo jambo psychologue rirahambaye cyane yego umwitwarariko niko jewe noshobora kubivuga ngaha hashobora kuba hariho n'abandi bashobora kundusha hanyuma umuntu ariko avuga depression nakabonge hanyuma trauma ni hahamuka aya niyo bagerageje kugira nibaza ko n'ubu tukiriko turirondera kuko nk'ubu nka jewe ndashobora kuba ndiko ndakurikira ibiganiro by'abandi ndashobora kuba ndiko ndumviriza hanyuma nkumva nk'akandi kantu gashasha je ku bwanje ndagafata nk'uko umenga ni inyungu yindi ndonse kugira ngo kuko urumva n'ico kintu ca depression narigeze kuba ndiko ndakirondera nk'ubu hariyo abantu bigeze kumbaza bati autisme ni iki mu kirundi twarabajije hirya no hino twarabajije hariyo n'umuhinga muri ivyo bintu vy'indwara z'abana ngabo gushika kuri no saha ico kintu ntikiratorerwa izina muga ntikibuza yuko umusi atumva nk'igifaransa uragerageza kurondera amajambo ukoresha kugira ngo uronke insiguro yacu hanyuma uwo muntu agende atahukiwe kandi yumvise kumbure nk'umubwira ibimenyetso ukamubwira ingene ifata n'ingene uwo muntu aba ameze aca aheza kumva vy'ukuri yuko yumvise uwo muntu ameze uko azotahura yuko ari depression iyo utaba waronse amajambo bihuye. Abapsikologe rero murafise novuga ntuzeyi bahuza kugira utangure gupratika hakenewe ikuragira muri yandikisha ahantu mukagira ikintu bita board of psychologists ngabo Burundi. Ego nibaza icyo ushatse kuvuga ni nka kujya kw'abaganga abafarumasiyen bafise ordre ibahuza. Ego ico ciyumviro kiracari nuvuga kiracari mu nzira yuko haba ordre de psychologue. Mu bisanzwe kiriko kiratugora nuko umuntu wese wanashaka n'ico novuga ntikibabaje kuko kugira ngo umuntu yugurure kabine ya psychologie bisaba yuko aca muri za nzira navuga gusa ntibaraba ko ufise diplome
ntibaraba ko ufise iki n'iki baraba gusa yuko wewe warishe wimenga barayadugije amahera yo kugira agrement hanyuma nuko ufise izina atawundi muntu afise hariya hanyuma nuko uba watanze ico no kwita ama objectif nta kindi baraba ico rero kiracari intambamye kuko uca usanga ivyo umuntu aba yifuza gukora nk'ubu hariyo nk'umuntu ashobora kuranka kino kiganiro agaca yumva ivyo dukora agaca aja hirya agaca agira ibinyene hari ibikunda gushika nk'ivyo mugabo ugasanga uwo muntu kumbure nta bumenyi abifitiye kumbure nta bushobozi abifitiye hanyuma ugaca usanga biriko biratuma vya bintu mukora bitariko biragenda neza kubera hari abandi bariko bikora ukutariko nk'ubu natanga akarorero hari iciyumviro twigeze kugira co gukora ibiganiro dusangiza abavyeyi hanyuma twe twabitanguye mu 2020 hanyuma turabikora turakora ama audio turayatanga henshi hatandukanye rero inyuma yaho hariho abandi bantu babigize kandi byari byiza bari bafite n'icyo cyiyumviro cyo kugira amagroup y'abavyeyi mugabo icabaye nuko kenshi wacu usanga abantu bashaka kwitiranya ibyo twe turiko turakora n'ibyo abandi bariko barakora kubera kumbure byaba bigomba gusa nico rero cari kigeze nico rero cari catugoye mugabo ivyo birakunda gushika kandi mugabo nibisanzwe bisha bisaba yuko umuntu wenyene agumana intumbero yiwe hanyuma ibindi navyo bikaza biraza bukebuke yego nibaza yuko mwatubwiye byinshi kandi natwe turahigiye byinshi reka rero tubasezere kugira ngo muronke umwanya wo kwakira abaza babitura yego naho utaha rero kandi wumva sinzi ko mukoresha carte de visite canke utubwire sinzi nimero za telefone ko mwemerewe kuzitanga canke ntuze zo ku marezo sosio umuntu akeneye gukontakta agukura hari ivyo babaza canke hari ivyo tuganira barashobora kunyandikira canke kumpamagara ku nimero 71 amajana 433 amajana 377 71 433 377 barashobora guca kandi kuri YouTube yanditseko Cabinet Turere barashobora gusanga ko ibiganiro bitari bike navyo bishobora kubafasha turafise kandi page Facebook nayo yitwa Cabinet Turere hanyuma nanje ubwanje kuko ivyo nshitse kuri cabinet ndashobora kubishira kuri ntonze ni izina ry'iwanje kuri Facebook ni psychologue mu Kirundi psychologue Justin mu Kirundi hanyuma hariho na Instagram hanyuma ndakoresha na Twitter kuri ntuze kuri konte yiwanje ego naho ego mugira umunsi mwiza muroranirwe ego merci beaucoup mwakoze